Amahoro neza, reka tugaruke ku isomero. Uno munsi tuza kurabira hamwe iki? Uno munsi tuza kurabira hamwe ukuntu umuntu ashobora gukora ico bita chatbot mu majambo yose, ubuhinga bwa intelligence artificielle, aho umuntu ashobora kugira ni chatbot. Chat bisigura chat nka kurya kwa chat ya WhatsApp canke ukundi, bot automatique, ukuntu umuntu ashobora kugira ama conversation automatique agashobora kwishura. Uno munsi rero nabahitiyemo gukoresha iyitwa voice overflow. Turaza gukoresha chatbot ya voice overflow hama tuyishire muri site web yacu. Okay, ndayugurura ndagira recherche muri Google ndinjira ngaha. Mama ndaza kugira login. Okay, je vais me connecter avec mon email. Voilà. Wejeje kwiconnecta urashikira. So, naramaze amacredit, il me reste 86%, je sais pas ko biza gukunda. Reka ushobore kurondera ukuntu ushobora gucreya nshasha, ariko ibyo shaka gukora izi nsigaranye ça peut fonctionner. Ngomba gucreya projet nshasha. Mu gucreya projet nshasha ndaza ngaha kuri my organizations, ama ngaha kuri project. Ubu iyo nkeneye gucreya ni isomero chat. Isomero chat rero tuza kuyigishiriza ku madone aya. Tuza kuyigishiriza kuri iyi site, ni site web yitwa Advanced IT. Iyi niyo tuza kwigisha kugira izirasoma iyi site, hama ama information ariko ize irayatubwira tuyibajije. Donc turabiriko just ngaha, voilà. Ndagiye ngaha chatbot advanced. Tuje ngaha nkeneye web chat, framework agentic, ndagira créer un projet. Donc ngaha ndashobora kudescribinga ico nkeneye ko kuri iyi site aza kuba ari umureceptioniste. Bon, reka ngire mu customer support. Iyi ni prompt iza kugira tugira this agent for ngomba kuvuga ati nza kugenera amadata kwishura yifashishije for advanced IT and research Burundi. Donc ndavuga ngaho ibyo ikora, software company, find all info on, voilà. Ok, ibindi then let me remove it. Gusa je vais faire ça. Je vais vous dire si la réservation s'en est conversation and of the human support. Keep the tone professional and il faut ni iminsi yose ni kwereka ko iba professionnel kugira yavana ibintu bitari ibyo. Donc ndagenera prompt, sinirirwa ndandika prompt mani. Voilà, une fois le projet il va être terminé, le prompt yaba créé, on a ngaha watubwira objectif, software company first, vyiza kuzaraba. Donc aha ukwiza kuramukanya, hey, iza kuyita advanced IT support, ni nkuko noyita John n'ibindi. Ngaha iza kuza hi, this is Kanai aka, iko niko chat yacu iza kuza imeze. So aha ngaha hariho parti ya mbere, iyi mba ndayihejeje. Ndashobora ngaha kuvuga ku mabazi y'ama knowledge. Bazi za knowledge, ubu nta ma knowledge mesi nkeneye, data source yonyene nkeneye ni web page. Iyo web page nayo iza kuba ari iyi Advanced IT and Research Burundi. Okay, hama ize kuri smart. Uko nshiramo byinshi niko bizimba, reka ngumaze IRL gusa kubera nsiganye amacredit make. Je vais importer, voilà. Il me reste ma crédit 0,8, c'est Avanadi Meran. Arayitestinga, et puis yavya ndashobora kuvuga ton nza gukoresha Crowdsource, ni sawa. Iyo par défaut ijya ukoresha my message, donc urashobora kuzikonfigura zose, ama playback, wishyuye amabuto and so on. Aha twamaze gukora agent yacu ishobora kwishura. Ndashobora kuyiraninga ngaha nkayipima. Voilà, j'ai lancé.
credit. Hi, this is advanced ITR. Okay, ndashobora kuyibaza what is your contact number. Bon, ikigenda gusoma gaca inyishura. Voilà, yashoboye kunyishura. Bon, mbere yuko mara amakredi reka ndabere ukuntu ushobora guca ndayishira muri site. Kuyishira muri site umanutse ngaho epfo hari ikintu cyitwa widget, baca baguha code baguha niyi ndayikopya. Iyi code bampaye nari nakoze site web ngaha simple ya advanced nyene, ndashobora kuyugurura ngaha. Le site que j'avais réalisé yari iyi, donc c'est pas vraiment très bon mugabo je vais vous montrer ukuntu je peux ajouter so bouton ngaha ku buryo bw'uko umuntu ashobora gukontakta aha. Donc ce que je fais, ndaza muri code source yanje, je vais descendre à la fin kubera nshaka kuintegra ama partie script. Peut-être ici à la fin izo scroll bar ndashobora kuintegramo iyindi partie ngaha après le body nshiramo iyindi partie ya script. Ok, donc j'actualise. Murabona ko ubu turafise bouton ya talk with AI. Donc ubu kuri iyi site rero twakoze, in case tugize talks with AI ndashobora kuyibaza ikibazo ikanyishura ibintu byose biri kuri iyi site. Ibyo uza kuyibaza byose ikizira kwishura ama information ari kuri ya site. See you les gars, ndibaza mwayibonye uko bikora. Merci, n'amakredi yanahetse. Murakoze. Mashobora gucrea iyindi ku buryo bw'uko mushobora kwajuta amakredit yose mushaka. Merci. Email je uko mura nkora iyo mail miheze iyo ntashaka kuriha, cya iyindi step by step gushika. Murakoze.